gutegura neza umurima hama ukaca heje kutegura neza ukaca ufata imbuto zawe tujya tubuto udusemansi ukacutera ku mirongo ego ni semi direct aligne kujya batera amakaroti canke batera ego kujya batera zizakwera mu gihe kingana gute ego murakoze cyane zino radi rouge canke radi noire radi rose kuvuga ngo ni biterwa vyera mu mwanya mutoyi mu gihe gitoyi cyane ahashushe zimara televiziyo ku Gasaka Web TV ubutabazi butagira imbibe murakoze cyane murantunga gatoyi murabona mwana mumbajije muti mbega nk'abakunzi twoshobora kubabwira ingene bazifungura ati mbega barafungura amateke barafungura n'amababi ego akarorero kaboneka jengirako murabona rino teke iri mu kurifungura ingene baritegura service de qualité ego ama rero hejeje kuyironga icyo ukora ufungura murabona ingene imbere isa irera urabona irera iratandukanye na beterave imbere iratukura ariko radio yo imbere irera ego hama rero ukuntu imeze logo yayo mu kanwa irafise ukuntu imeze nk'isharita nk'iyagara ndongeye kubaramutsa nshuti bagenzi banywanyi bacu ni televiziyo ku Gasaka Web TV ubutabazi butagira imbibe nkuko mubimenyereye tuguma tubagezaho ibiganiro bitandukanye mikino gufashanya ubuzima ubu rero uyu munsi tubafite ikiganiro n'umucuti wacu canke umugenzi wacu asanzwe adukurikirana ku munsi reka dusabe atwidondore kaze muri studio zo Gasaka Web TV twongera kubashimira kandi ko tubabwira ko kuri micro muri kumwe na Roger Nirashimira Imana ku buhinga bw'ivyuma Emmanuel aka Pro kaze murakoze cyane ku mazina nitwa Manirambona Desire nkaba ndicegera cy'urongoye koperative yitwa Kojia Manirambona Desire kaze mu kiganiro murakoze cyane Manirambona Desire niki ninde muri rusangi ego Manirambona Desire nugwaruka canke no kwita umujene yahejeje amashure ya kaminuza ngaha mu gisagara ca Ngozi hanyuma amaze kurangiza amashure ya kaminuza yaravuze ati si vyiza ko yoguma ategereye canke arindiriye azerinze kumbura avuga ati reka ndindira akazi leta izo hafi nk'akazi oya ahubwo ni umujene yaciye yumvira ko yogira icyiyumviro cyo kuja hamwe n'abandi bajene canke n'urundi gwaruka gwahejeje amashuri ya kaminuza kugira ngo bace bashobora gukora ico bita koperative Kojia Manirambona Desire murakoze cyane wewe wadusanze ku biro vya televiziyo canke kuri studio za televiziyo ufise ibintu bitamenyerewe hano mu gisagara ca Ngozi washobora kubwira bari kwikana ivyari byo ego murakoze cyane nkuko mwabivuze nariko ndarengana ngiye ku isoko mfise ibintu bitamenyerewe cyane ngaha mu gisagara ca Ngozi ari ibi mubona ibi rero vyitwa radi ni radi zifise ubwoko bubiri canke butatu murabona ngaha hariho izo bita radi rouge izi mubona zitukura bazita radi rouge hanyuma iyi nayo iyi mubona iyi bayita radi rose iruhande naho hariho iyindi bita radi noire ego murakoze hama rero mwavuga muti mbega radi niki radi ni biterwa byerera mu kuzimu imwe bita matiberkile hanyuma rero ico zimaze mu buzima ngira ngo nari kukivuga mukimbajije ariko reka ngireko ego radi ico zifasha amagara y'abantu zirafasha ubwonko gukora neza ico no kwita mu gatoya tutaraja kure ego izo radi zawuvuga batera amababi canke batera imbuto ego murakoze cyane mu kuzitera utera imbuto imwe bita semi aligne direct kuvuga ngo urategura neza
umurima hama ukaca heje kutegura neza ukaca ufata imbuto zawe turya tubuto udusemansi ukaca utera ku mirongo ego ni semi direct aligne kurya batera amakaroti canke batera ego kurya batera zizakwera mu gihe kingana gute ego murakoze cyane zino radi rouge canke radi noire radi rose kuvuga ngo ni biterwa vyera mu mwanya mutoyi mu gihe gitoyi cyane ahashushe zimara imisi 18 ziba zeze imisi ego ahakanye naho dufite nk'ini wacu imisi 7 zingahe uvuga imisi 18 tugerageje kwiyumvira n'indwi zibiri n'imisi ngahe n'indwi zibiri n'imisi 4 n'imisi 4 yonyene uba wejeje ukaca usoroma ukatujana ku isoko ukaca wirongera amafaranga bisigura ko mu mwaka ushobora kuzitera kangahe mu mwaka urashobora kuzitera n'imiburiburi ariko hari ico ntari navuze nagomba gucashikako navuze nti ahantu hashuha zera mu misi 18 ariko ahantu hakanye dufite nk'ini Ngozi zimara ukwezi kumwe konyene kuvuga imisi 30 kuvuga rero dufatiye nk'ino mu mwaka ego mu mwaka ucusanga urimye incuro 12 kuvuga amezi ukwezi kurangiye niko uca urima ukaca wimbura ukaca wijanira ku isoko ukadandaza uhereza abakiriya bakaguha ibifaranga nawe ukaca witerera imbere nk'umu entrepreneur ego tugaruke kuri cya giterwa cacu nyezina barimo uradusigurira akamaro kacu ego gira abakunzi bacu n'abakurikira televiziyo ivyo biterwa bifise akahe kamaro ku magara y'abantu ego murakoze cyane ku bakunzi ba televiziyo web kugasaka web TV kugasaka web TV nagomba kubabwira akamaro k'ibi biterwa mubona murantunga ndaza kuza ndavanga n'ururimi mva mahanga ariko turagerageza gusigura mu kirundi iyi televiziyo ikurikiranwa n'abantu benshi bari mu mihingo itandukanye y'isi ego ururimi rwose ukoresha barakumva murakoze cyane aya maradi rero izi radi rouge noire rose canke brun kuko nazo zirabaho uzikonsomye ico zifasha ubwa mbere zirafasha dans le renforcement du système immunitaire ni kuvuga mu kirundi ubudahangagwa bw'umubiri gerageje nko kuvuga nk'umu interprète traducteur ni kuvuga zirafasha abasoda b'umubiri zirongera inguvu ku basoda b'umubiri kuvuga zirafasha abasoda b'umubiri kwiyubaka cyo ni cyambere système immunitaire ego icya kabiri naco zirafasha donc dans le bon fonctionnement du système nerveux kuvuga ngo zirafasha hari ico zifasha mu bwonko ego zirafasha ubwonko gukora neza d'accord ikindi naco zirafasha abantu bafite ibibazo bya cancer ziragabanya amakanse ziragabanya umunaniro nico no kwita stress zirafasha kandi n'abafite ibibazo by'igitigu ziravura igitigu cyo bita la foi donc cyane cyane iyo zivanze n'amabeterave ubuki ukavanga n'ibitunguru bitukura n'indimu ukaca bifata nko mu gihe cy'indwi zibiri urashobora kwemerera abariko barakurikirana televiziyo ku Gasaka TV kuzobereka ukuntu babitegura ivyo bintu egome live babibona ego twebwe natwe tuba turi ngaha kugira ngo dufashe abakunzi canke dufashe abashobora abafite ibibazo bijanye n'ivyo nadondaguye hejuru kuvuga umuntu abikeneye ashobora kuduhamagara ku nimero turaza kuvuga kugira ngo azocaza tumwereke ingene yo bitegura ego wari kura tubwira akamaro kavyo sinzi ko wari bwaheze ego ico bifasha mu mubiri wavuzemo immunité wavuzemo ko bifasha ubwonko wavuzemo umunaniro ego stress ego nta kindi hariho n'ikindi ntari bwavuge zino radi mubona zivura ibintu byinshi mu buzima bivana n'ico umuntu aba akeneye ico umubiri wiwe uba ukeneye ni kuvuga jewe ndiko ndadandaza nza nakira abantu benshi batandukanye hariho abaza bavuga bati ngo utungo ngo nadufashe surtout nk'abagabo cyane cyane nk'abagabo ndarumva bavuga ngo akanagafashe ngo mwijoro ngo bigenda neza ego mora numva ndabivuga bikantangaza hariho n'abandi bariko baratugura bavuga bati ngo
utungo je ngo iyo nadufashe ngo sinezite ngo ziragabanuka ngo mwiyo minsi ngo ndiko ndadufata ngo sinezite sisubira kuzumva bisigura rero ko turanafasha ku bagwaye sinezite hariho rero n'abandi bahora bavuga bati zino nazifashe tikeshi ziratuma niyumvira neza kuvuga ziragabanya ama stress wa munaniro ubwenge buraja ku gihe ubwenge bukaja ku gihe ni kuvuga nk'abanyeshure barya abantu uri kuraboroka bigatuma nyene biza bikinjira neza bikura n'isirabisi d'accord uri kurabosa uri kurashira mu mutwe ivyiko ego amaso hariho n'abandi rero bahora bavuga yuko ngo zibavura amaso kandi nivyo ko unagiye no kuri Google ukabaza ukandikamo uti quels sont les bienfaits des radis baca bakwereka kuko nka internet canke Google yo yiravuga yuko please ubifungura cyane zino radi uzifungura cyane harageraho immunité yiwawe umubiri wawe iba fort kugeza naho malaria iba itakikugonda kubera ko abasoda les anticorps babagize inguvu bari bien armé bari bien armé of course bikaca bituma rero umubiri wawe ugira inguvu ntube uba attaqué par n'importe quelle maladie ego hanyuma urashobora kubwira abakurikirana televiziyo ntibaramenya ko bafungura amababi ntibaramenya ko bafungura aya mateke ushobora kubasigurira neza murakoze cyane nyakubahwa mu journaliste mumenyesha makuru wa televiziyo ku Gasaka Web TV ubutabazi butagira imbibe murakoze cyane murantunga gatoyi murabona mwana mumbajije muti mbega nk'abakunzi twoshobora kubabwira ingene bazifungura ati mbega barafungura amateke barafungura n'amababi ego akarorero kaboneka jengirako murabona rino teke iri mu kurifungura ingene baritegura urarifata hanyuma ukaca utemagura ugatemagura udupande duto uba wateguye neza salade ama beterave utuboga ibitunguru ivyo uri kuravuga niri muzotwereka live mu misiza ego nimwe navuga nzohava ndabereka mu misiza iyi ni teori ego hamwe umaze kukekagurira kw'iyo salade ukaca ufungura neza bica bigenda neza cyane canke utabishoboye udashoboye kuronka salade none nkubaze uvanga n'indya canke ujya ukwavyo murakoze cyane ntabwo uvanga n'indya uba icyo navuze ntuzenya salade nukuvuga urafata ibitunguru bitukura ugafata byaba bitukura canke ivyera ntacyo bitwaye hanyuma ukaca ufata beterave hama ugafata ubuki ugafata indimu ukavanga hama rero ukaca ufungura umva wakekaguriye ko twaturadi hama rero ukaca ufungura iyo abari salade iri bye concentré iyo wabigize iyo ndiko ndakurikira neza ukuntu uba wabikoze ego haravamwo umutobe canke ibintu agasose basi oya mwico gihe wavanze n'ubuki n'indimu oya mwico gihe nta mutobe canke nta sosi ivamo wewe ivyo bikora kugira ngo bikorohere gufungura kandi mugabo mvuze nti isose canke iki naho nyene hari gihe usanga byabonetse kuko nk'ubuki murazi deja ni nk'amazi kandi n'indimu nayo nyene n'amazi kandi utu tuntu canke beterave nayo nyene iravamo utuntu tumeze nk'amazi hari igihe usanga nyene bivanye n'ingene wabiteguye n'amazi aboneka mukaca unywa ntacyo bitwaye ego abari nka jus iri bien concentré hanyuma rero nduze ku ijambo ivyo utabishoboye ni kuvuga udashoboye gukora salade hariho ubundi buryo ushobora kugafungura muti mbega ubwo bundi buryo n'ubuwe ushobora kuyifata nk'uko murayibona hanyuma ukayironga neza n'amazi meza nta sabune ushira oya nk'iyi murabona nanayironze burya kuko sishobora kujana igiterwa canje produit yanje sishobora kuyishira abakiriya ntayironze ndabanza nkayitegura neza kugira ntange service de qualité ego ama rero uhejeje kuyironga icyo ukora ufungura murabona ingene imbere isa irera urabona irera iratandukanye na beterave imbere iratukura ariko radio yo imbere irera ego
hama rero ukuntu imeze logo yayo mu kanwa irafise ukuntu imeze nk'isharita nk'iyagara ariko rero ikagara ikashaka kwagara kujya kwa tangawizi cyangwa kwa kapiripiri bisigura rero yuko ari umuti kubera ko na tangawizi murazi ko ari umuti ufise akamaro kenshi ku magara y'abantu ego murakoze cyane aya mababi nayo baca bayagenza gute aya mababi rero nayo mubona izi nimboga zikomeye cyane abantu benshi ntibari bazi ko izi ari imboga murabibona n'amababi ashaka kumera amababi ashaka kumera nk'amababi y'ibirayi ariko izi nimboga zikomeye cyane kandi ziryoshye cyane ni ukuvuga ngo urazifata nk'uku ukazicacura murabibona hama rero umaze kuzicacura uca uzitobora umutima uzitobora gute ugira guca atobora ukavunira nko ngaha hama bino bintu zenya ibi biti ibi murabibona ko ari binini ibi ntibisha ibi nivyo ucuta ukaroje tukata nyene hama ukacuteka no mababi ukayateka mu gatoki ukayateka mu biharage ukayateka mu turayi kandi no bamenyesha yuko no menyesha abakunzi ba televiziyo ku Gasaka Web TV yuko izi ari imboga ziryoshe cyane uzikaranze nyene kujya ukazitegura kujya utegura irengarenga kujya nyene bisanzwe utegura imboga usanga ari imboga ziryoshe cyane ivyo ndabivuga kuko nanje nizo mfungura muhira nizo uwo twubakanye ategura kazifungura kandi n'abakiriya banje aho ku isoko canke yajya n'ahandi bamabikora bakatubwira bakaduha igishinga ntayo yuko ari imboga ziryoshe cyane ego murakoze hanyuma Desire nk'usenze serukira shirahamwe Kojia ego urashobora ku abantu bagukeneye bo gutora hehe ego murakoze cyane twebwe nkuko navuze yuko turi koperative y'ugwaruka Sorry gatoya usanzwe uri wa kabiri ku serukira Kojia ego ndicegera cyurongoye Kojia ukuvuga representant suppléant canke vice président ego turafise rero adresse physique nukuvuga biro aho dukorera iyo nayo iri ngaha muri quartier Gabiro aho impande gatoyi ya Econete Lewo ku biro bya Econete Lewo nukuvuga uri kuraja mu Kayanza abafata irya Bujumbura bavuye mu Yinga no mu Kirundo barenganye mitiweri barenganye commune bakarengana mitiweri nukuvuga iruhande ya Econete Lewo uri kura navuze nti uri kurafata irya Bujumbura ni ku ruhande rw'ibubafu uzohabona gatoyi ni impande y'igiti ibi biti batera kwibarabara uzocubona inyubako yanditse ko Kojia kuvuga ngo coopérative des jeunes innova pour l'autodéveloppement ego Desire bakunzi ba televiziyo ku Gasaka TV uyu mugenzi wacu Desire murumva ibyabashike ibyibiganiye ku iki gitegwa Desire iki gitegwa cimbuka hehe ego murakoze cyane iki gitegwa rero mubona cimbuka ahariho hose mbega kirashobora gukura ku buryo itekera isumba iki ikaba kinini neza cyane egome birashoboka yuko inyuma y'ukwezi ano mateke ashobora kuba manini twebwe kubera ko hariho nk'izo twateye twavuga duti tuzigerageze turabe ko dushobora gukuramo imbuto aho rero urashobora gusanga nk'imwe ingana nk'uku ari nini cyane yabaye nini ari tekera nini cyane gose birashoboka ariko vyiza izo bakonsoma izo abantu bafungura batubwira yuko bivugwa bizwi yuko utegerezwa kuzijana ku isoko cyangwa ushobora kuzifungura zitararenza ukwezi ego zikiri zitoto zikiri zitoyi nkuko mubibona ego Desire reka tugushimire cyane muri studio za televiziyo ku Gasaka TV ku kiganiro tugiranye ego natwe turabashimiye cyane dushimira abanyamakuru ba televiziyo web ku Gasaka
tunashimira cyane niyi mbonesha kure turashimiye cyane iyi mbonesha kure kubera ko si twe twenyene tuyishimira n'abandi ba entrepreneur abandi ba jeunes entrepreneur abakora ibitandukanye abadandaza abari amashirahamwe amasosiyete canke n'ibindi vyinshi bikorerwa ngaho Ingozi twama twumva bayishimira kuko natwebwe vraiment turatanga ubuhamya turatanga turatanga témoignage ego yuko ino televiziyo ifise akamaro uko turabibona iradufasha kumenyekanisha ibikorwa vyacu ikafasha no mu buzima bw'intara mu buzima bw'igihugu ahubwo tuca tunasaba tunatera intege ino televiziyo kugira ngo ibandanye ifasha surtout aba jeunes entrepreneurs ego murakoze cyane cyari ikiganiro ciza twari tubafitiye bagenzi banywanyi ba televiziyo ku Gasako TV ubutabazi butagira imbibe umurongo n'ujya nyene email n'ijya nyene nimero n'ijya nyene muzoturondererako mubandanye mwinovora ibiganiro vyacu hanyuma twabahani nimero isanzwe ikoreshwa n'uyu mu Desire mu gifaransa plus 257 61 775 807 ego murakoze cyane reka nanje ngerageze kubivuga nukuvuga umuntu wese azoba akeneye azoba dukeneye ashobora kutwakura akoresheje ino nimero nukuvuga 61 775 807 canke mu Kirundi 61 indwi gatanu umunani ubusa indwi ego murakoze muduhamagaye tuzobitaba kandi turiho kubganyu ko jia iriho kubganyu ego kandi twobibutsa yuko iyi nimero ariyo dukoresha no kuri WhatsApp murakoze cyane turagushimiye cyane nyakubahwa Desire natwe turabashimiye gose bwana mu journalist sawa murakoze cyane